nyamukuru ivugwamo ni uko urukiza rw'Imana rwagenewe abantu bose. Haba mu gisomwa ca mbere twumvise ukuntu umuhanuzi Izaya avuga ukuntu Imana yo nyene ariyo yafashe ingingo yo guhamagara amahanga kugira ngo bose basenge izina ryiwe, kandi mu bazotuma azotuma abanyisirayeli bo nyene, muri bazotoramo abazorungika kuja kumenyesha iryo zina ry'Imana. Kandi Imana irategekanya ko bazokwitaba benshi ako kamo bazoba batewe, bagaheza bakaza gusangira ivyiza n'abanyisirayeli, bakaza gusangira imihango bahawe n'umukama, kuko bumvise iryo jambo ry'Imana bagaheza bakarikambuka. Ati nabo nyene bazoza ku musozi mweranda wa Siyoni i Yerusalemu, bamere nk'abana b'Isirayeli bahora bahereza amashikanwa mu nzavya zeranda mu ngoro y'umukama. Ati mbere muri bo nyene nzokwitorera abasaseredoti n'abareviti, uko niko umukama yagize. Aya majambo umuhanuzi ariko arayashikiriza hagisigaye imyaka irenga 600 ngo Yesu avukire muri twebwe. Byari bigoye gutahura, kuko ico gihe igihugu cose cari gifise Imana yacu, kandi abanyisirayeli ntibatinya kuvuga ko iyo Mana basenga ari Imana yabo, atari Imana y'abanyamahanga. Umuhanuzi abivuze gutya yasa n'uriko aravuga amajambo badatahura neza, ko Imana yo nyene izohamagara abo bita abapagani kugira ngo bahabwe nabo nyene ivyiza vy'Imana nk'uko abanyisirayeli babironse. Mbere muri bo bakazotorwamo n'abahereza mwuka. Ntibyumvikana, ariko turazi ko amajambo abahanuzi bavuga, amajambo yari yanditse mu gitabo c'ibwirizwa, yarangukiye yose muri Yesu Kristo. Ibi byavugwa n'umuhanuzi Izaya yarinze agenda batarabibona, ariko baguma babirindiriye, kuko iyo Mana bemera yari Imana y'Isirayeli nivyo, ariko yari Imana igaba ijuru n'isi n'ibiri kuri yo byose. Yari Imana igaba abantu bose, gushika naho igihe abanyamahanga bagiriye n'abanyisirayeli, Imana yarabereye ko ariyo Mana yonyene iriho, Imana zindi basenga atari zari bigirwamana. Ariko gushika Yesu aze muri twebwe, avukire muri twebwe, iri jambo ntiryari bwaranguke. Hari imiryango y'urusengero rw'i Yerusalemu yari icugaye, ariko bari barasize ikibanza bita c'abapagani bahindukiriye Imana. Ico kibanza cari inyuma, bacita le parvis des gentils. Ibenshi ngo basukira n'abanyisirayeli baguma inyuma, mugabo bari barekuriwe kumviriza ivyo bisabisho by'abanyisirayeli, bagakurikira n'ijambo ry'Imana, mugabo ntibavangana n'abanyisirayeli. Ariko aho Yesu aziye, niwe yamenyesheje abamwumviriza ko urukiza rw'Imana rwagenewe abantu bose. Mbere niwe mu guheraheza ubutumwa bwiwe ngaha kw'isi azosiga arungitse abatumwa biwe kugira bakwire isi yose, bagarukire iy'isi igarukira, bamenyesha ikigongwe c'Imana, bamenyesha izuka ry'umukama, bongera bamenyesha ko Imana ibakunda, ikunda abantu bose, baja kumenyesha urukundo rw'Imana mu bantu. Twumvise ngaha mu nkuru nziza aho Yesu yariko arigisha, yabwiye abariko baramwumviriza nako yishuye ikibazo asa n'ubutacishuye, kuko ikibazo bari bamubajije nticari ikibazo cogira akamaro. Uwakibajije yakibaje avuga ati mbega mukama, hazokira benshi canke bake? Yesu ico kibazo ntiyacishuye, ko cari ikibazo inyishu ataco yomumarira. Mbega hamwe uwo muntu yomenya ko hazokira benshi atarimwo vyomumarira iki? Hamwe yomenya ko hazokira bake atarimwo vyomumarira iki? Yesu ntiyishuye ko yashaka ko yishurwa, ahubwo yishuye ico kibazo
atumirira abamwumviriza bose kwihatira guca mu muryango ufunganye. Umuryango ufunganye ni umuryango wo kwigaya, kwigarura, la conversion. Icyo ni cyo Umukama yabatumiriye, ati nimwihatire guca mu muryango ufunganye, kuko benshi bazokwifuza kwinjira ariko ntabyo bazoshobora. Atari uko umuryango batawukwigwamo, ari uko iyo ngingo yo kwisubirako, yo kwigaya batayifashe mu gihe gitunganye. Kuko uko kwigaya Umukama batumirira kurafise ikiringo kumara. Kurafise ikiringo kumara. Mbere Yezu we batwereka ko byihutirwa, atari ibyo kurindiriza ejo canke hirya y'ejo, ariko byihutirwa cyane kwigaya, kwigarura, tukagaruka ku Mana yacu. Ati ndababwiye ko hazoza igihe umunsi nyenurugo yamaze kugara umuryango w'inzu yiwe, hariho abazovugira inyuma bavuga bati twugururire, nawe abishura ati sinzi iyo muva, sinabazi. Ntabazi kubera iki? Kuko batigaye mu gihe kibereye, kuko bagumye basubiza inyuma igihe cyo kwigaya, maze umwanya uraheze urabarengana. Ariko abo bantu ngo bazosubira mu bareba bati Mukama, ko twaba dusangira indya n'inzoga, mbere warigeze no kwigishiriza ku mbuga iwacu, ariko ibyo byose ntibikwiye. Ibyo byose ntibikwiye igihe iyo nyigisho itagutumye urondera kwigaya, nta kibanza uba ufise muri abo batorewe kubana n'Imana ubuzima bwabo bwose. Mbere azababwira ati sindabazi, sinzi iyo muvuye, mbi ruhande mbe nkozi z'ikibi mwese. Aya majambo turiko turumviriza Yezu ariko arayavuga nivyo yashikiriza Abanyisirayeli bariko baramwumviriza. Twava tugira tuti twebwe ko tutamubonye, twebwe atigishirije ngaho iwacu, ntaturaba, twoba twihenze. Kuko iryo jambo ry'Imana n'ubu ribandanya rimenyeshwa ngaha ku mbuga iwacu. Twama twaryumvirije ku munsi w'Imana, mbere ababishoboye no hagati mu ndwi bararyumviriza. Ni ukuvuga ko natwe twumva Yezu yigishiriza ku mbuga iwacu. Mbere ntitugarukiriza ngaho gusa, nuko mwakira turamwakira mu isakramento ry'Ukaristiya kugira ngo aze kuba mu buzima bwacu, maze abuhindure, abugire ubuzima bumuhimbara. Ariko ibyo byose naho tuba tumwakira iminsi yose, nitutamwemerera ko aduhindura maze ubuzima bwacu bukamuhimbara, ntituze dutangare uwo munsi avuze ati sindabazi, mva iruhande mwa nkozi z'ikibi. Icyo Umukama ashaka igihe cyose aza iwacu, igihe cyose adushikiza ijambo ryiwe, ni uko iryo jambo ryogira icyo rihinduye mu buzima bwacu, rikatumurikira, rikatwereka ububi bwacu, rikatwereka aho turwaye, maze tweza tukarondera gukira, dukirijwe nawe, dukirijwe n'iryo jambo wenyine atumenyesha. Atubwiye ko azoza igihe akugara, hanyuma n'abashaka kwinjira ntibasubire kwinjira. Si uko Imana izokugarana abashaka kwinjira. Aha hantu tuhatahure neza. Imana ni rukundo, Imana ni kigongwe, umunyakigongwe. Ntazoshobora kugarira mu bantu bariko barasitana binjira, barondera kwinjira muri iyo ngoro bazokoraniramo. Ariko azokugara kuko azoba yabonye ko atanumwe ashaka kwinjira, kuko azoba yabonye ko abantu basamajwe n'ibindi batababaye kuza binjira muri uwo muryango ufunganye, umuryango wo kwigaya no kwigarura. Nico kizomutuma yugara. Abazoza mu nyuma nibo bazoba bisamaje, si uko azoba yabugariye ko bariko barasitana binjira. Iri jambo muritahure neza, Imana si yitubuza kwinjira muri ubwo buzima yaduteguriye, ahubwo buzima twabuteguriwe twese, abari ubu n'abazoza n'abamaze kurenguka. Mugabo kugira ngo tubushikire,
bituvako, kugira ngo tubwakire bituvako. Ni uko twemera guca muri uwo muryango, uwo muryango ufunganye wo kwigana. Icyo tutagishoboye ni twebwe tuba twiciriye inzira yindi itatujana mu buzima, ariko itujana mu bupfu. Mbere washaka icyerekana ko Imana idashaka abantu bake muri ubwo buzima yaduteguriye, ni uko Yesu wenyine atumenyesheje ko hazoza benshi bavuye mu buseruko no mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko, bose bakaza bagakoranira muri iyo ngoro y'Imana. Ariko kandi akatumenyesha ko hazoba abambere bazoba abanyuma, abari abambere bazosanga babaye abanyuma, abari abanyuma nabo bakaba abambere. Igihambaye rero kugira ngo urukiza rudushikire, si ukwitwa ba Kristo gusa, si ukuba twarabatijwe, twarasangiye, twarakomejwe muri mutima mweranda. Ivyo byose turashobora kubironka intege akamaro bitumarira. Si ukuba twarasangiye iminsi yose ku munsi w'Imana, canke twaragiye mu misa igihe cyose hari misa mu micungararo. Ibyo nyine ntibikwiye. Igihambaye ni uko ibyo byose Imana yaduhaye byo dufasha kuyegera, nuko byaba byarahinduye ubuzima bwacu tukaba abayo by'ukuri, tukayishingira intahe mu buzima bwacu, atari mu majambo, mu buzima bwacu, mu kubaho kwacu kwa minsi yose. Imana iradutumiriye uyu munsi nk'uko yama yabigize, kugira ngo twakire ubwo buzima ishaka kuduha, twakire ubwo rukiza rwayo ruca mu kigongwe cayo, ubwo buzima bwayo buca no mu masakaramentu, igihe cyose tuyakiriye maze tukayaha ikibanza kibereye mu buzima bwacu, tukareka Yesu agahindura ubwo buzima bwacu kugira ngo bubashe kumuhimbara.
byose ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Mana nzima niwe bweranda nyabwo, niwe bweranda bwose bukomokako, nicyo gituma tugusabye ubungike mutima mweranda, atagatifuza irishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuko abyishakiye, yafashe umukate arawukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Niho rero Mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuru. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama Ekleziya yawe iri ku isi yose, uyuzuzemo urukundo. Ibuka umupapa wacu Leon n'umwepiskopi wacu Di Arpini n'abo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana nzima, ibuka abasabyi bawe Nshimirimana Mamere, Ndayisabanezi, Cyubahiro Gabriel, Kivuto Ferdinand, Nikobane Mathias, Ndabambarire Thérèse, Bazubwabo Landry, Bazubwabo Sandriana wahamagaye. Bari bemeye kubatizwa bakishushanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye, nubatabare basangire n'izuba. Ibuka kandi abacu bose bamaze kurenguka bakwitabye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera isi bakiri iwawe, bamwe mu muco w'ubunazwa bwawe. Natwe
twitambiye twese tugirira ikigongwe twe dusangire nawe ubuzima budahera twambe tukunenaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Ubwiwe hamwe nawe no muri wenyene nuterwa iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mwerano wongere uninazwe mu myaka yose. Nk'uko twabigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza turubahutse kuririmba tuti Thank you.
budahera, bitaye ko nzomuzura ku munsi w'imperuka. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro.
Tugire Kristu. Tugire Kristu. Tubanze dushimire umukama we yadushikanye uyu munsi. Tukaba twashoboye guhurira hano muri iyi ngoro y'Imana. Tunakengurukira cyane umusaseredoti w'umukama. Wewe yashimye kuza kudufasha iyi mwuka ya misa. Murazi ko abapatiri ino bafatirwa na byinshi cyane cyane weekend kuko ushobora gusanga bafite izindi misa, ariko yatwigore arazadufasha iyi mwuka ya misa. Abasabe mu ntiza amashiyani. Je tiens aussi à remercier Daniel, la sacristine ici. Elle est ici
transmets donc mon message de remerciement sur le curé de cette paroisse. Merci sincèrement. Iyi nkuka ya misa rero iheze nk'uko musanzwe mubimenyereye, duca twungururiza inyuma gato y'isikure, aho mwasize imiduga, abaje n'imiduga muyigumiza harya nyene, kuko ni metero yadashikana 200 uvuye ngaha. Ngira ngo abari muri komite ijejwe kudutegurira uyu munsi baraza kubereka aho tubandaniriza. Murabona uriya ahagaze ari inyuma yagumye adufasha kubereka aho mwicara, araza kubereka aho muca mumanukira kugira ngo mushike kuri sare. Tukifuza yuko yatanu ko twasangiye inkuka ya misa yoca agenda muce muza tubandanye, kuko ngo basangiye amasakaramentu basangira n'amasaka. Rero twebwe mu mugenzi wacu nk'abarundi turakunda gusangira. Rero karibu, nibaza ko ibiza kubandanya tuza kubiganirira muri sare. Murakoze, tugire Kristo. Mbere kubashikiriza umunezero, ndabashimiye ko mwamenye kugira ngo dusangire inkuka y'isa. Nari nantumiriye gusanga inkuka y'isa ya mbere, bagiye Flaneri kunganira hamwe, twanganiye uko twarasumbana ngaha. None musubiye kuntumira uyu munsi, kuri jewe akaryo keza kandi ko kubabwira ko mu mpera z'ukwezi kw'icenda nzosubira i Burundi. Urumva ko byari bihimbaye kugira nzi n'umunsi kugira ngo ndabibabwire mukoraniye hamwe. Bimwe bamwe bari bamaze kubyumva, ariko ni byiza ko ndabibabwira muri kumwe. Umwungere wacu yarantumye ko kugira ngo ugende dusangire ubutumwa muri diyoseze ya Bururi. Nzoshikayo rero itariki 1 y'ukwezi kw'icumi. Muhaguruke twakire umuhezagiro w'Imana. Ora umukama